rero ndizera neza yuko uno munsi Imana iza kwigaragaza. Ibinyoma bya Chimamanda uno munsi Imana iraza kumumara amazi. Je ndibaza yuko Chimamanda yamavuga yuko kwanza ibinyoma bye biriko biragaragara, nawe urazi ko bigaragaje igihe abeshera Alvera urishikira no kuri hotel usanga ivyo yavuze yuko ari ibinyoma. Bavuga neza rero kwakira imwemu yera, sivyo nawe bisaniye na promotion, ahubwo biraryoshe abantu nk'abatwebwe bafata nk'inama zazimiye ariko tuko turashinga intahe ya Kristo. Ni ibintu vyiza cyane, ubu n'ububasha bukomeye. Murarondera umuntu muri weekend kwanza nibaho oya sivyo koko Cheval aza kugaragara hano. Cheval aza kuza gusenga. Cheval araza uraza kumubona ngaha aje nawe ne kubohoka, afise imwemu yo gutukana, afise imwemu yo kuvuga ibijambo bibishe, amajambo ataryohera ugutwi kw'abantu. Nawene rero araza kuza ngaha nawene imwemu yiwe yoroherwa. Ego cyari umudayimoni amuri. Ya dayimoni igomba gufungwa ikamba. Kibanza kiri mu Imana. Mbona Simbizi wasema bumva musaza naho kuno munsi yamaze kwagera. Simbizi meze neza? Meze neza cyane ndahezagiwe. Tukumenyere mu nzu y'Imana ariko munsi wagaragaye. Ego no munsi ko kurabwira abantu ubutumwa bwiza. Wiyumva gute muri rusange? Ndumva mbohoze. Ndumva meze neza. Ndumva ndimwo amavuta. Burya iyo umuntu aronse amahirwe yo guhura n'abantu bafise ingabire z'ijambo rifise ububasha, uraza ukakira. Hari abantu bazavuga ati Simbizi none wewe ingufu zikurahe? Ndazikura mu kwakira. Jewe ndakira ijambo ry'inkomezi, ndaryakira rikanjamo kandi nkarigendera. Niyo mpamvu rero buri gihe iyo ndose amahirwe yo kuba ahantu nk'aha sinigera ndabigisha, ndaza nkahaba. Ego sura ko wewe ukomejwe n'ijambo, kubera nanjye ntunzwe n'ijambo. Ntunzwe n'ijambo nanga, ntunzwe n'ijambo mvuga, ntunzwe n'ibyo nshikiriza. Niyo mpamvu bizayiba ngombwa yuko nanje namashika ahantu nk'aha, ahantu baje gutangira ijambo rikomeza, nanjye nkaza kongereza inkomezi kubw'ijambo nanjye mba mfise. Kuko ubuzima tubayemwo, izi social media dukoresha amajambo kugira iyi jambo dushikiriza abantu barifate nkama. Hari impanuro nyinshi dutanga, sivyo? Ugasanga umuntu ashobora kubaho muhanura mugabo ntiyakira impanuro umuhaye, kubera iyo mpanuro atabubasha ibifise. Ugasanga uvuze ikintu kizima mugabo abantu ntibavyakiriye ko bagomba kuvyakira. Niyo mpamvu rero iyo umuntu ageze ahantu nk'aha ku bantu bafise ingabire yo gutanga, bafise ingabire yo gukomeza ijambo, ndaza nkakira, natora ku mavuta kugira nanjye ibyo mvuga bigende gufasha abandi. Ego utandukanye n'uwaziruza avuga ati uno munsi rero Uburundi uza kwakira umukoshi uturutse kuri uyu Kenya. Uwo ni Chimamanda yakoze iyo post. Uno munsi tuza kwakira umukoshi uturutse muri Kenya. Umukoshi wahe? Burya Kenya ni kiri mu bihugu biteye imbere. Wewe ntumaze kuba muri Kenya? Burya Kenya ni kiri mu bihugu biteye imbere. None kuki tutokwakira umugisha? Kuki tutoba natwe nk'Abakenya? Kuki tutogira amabarabara meza? Kuki tutogira amashuri meza? Uyu mukozi w'Imana yaje ngaha afise ishure rikomeye cyane mu gihugu cya Kenya, afise n'umugambi wo kuza kubaka ishure rikomeye ngaha mu Burundi. Kuki twama tubona gusa imikoshi gusa? Kuki tutabona iterambere? Sivyo? Narakunze nyene iteka ndi kuri yo. Hari umusi tuko turayinaza imyaka 200 ngo se David tumaze uri ku butegetsi, yaravuze ijambo rinyubaka. Yavuze ati je mu buzima
sinigera ndondera ikibi kiba mu muntu, ndondera icyiza gusa kiba ku muntu. Nkeneye kwigira kuri wowe Starboy, ngomba kwigira ku byiza byawe, kubera ibibi ntacyo byomfasha. Niyo mpamvu rero n'abantu nka Bashimamanda bobo bahisemo kuba mu bubi gusa, kubona imikoshi, sibyo, kubona imyako, uramureka akagumana ivyo. Mugabo twebwe nk'abantu bakiriye dutahura neza ibyo turondera icyiza. Namba ari umukenya aje azanye amavuta, yarasizwe amavuta afise ubwo bubasha, turonderamwo ivyo vyiza gusa, ivyo bindi navyo bikagumana Bashimamanda bahisemo no komoka ibihugu. Amadusumira n'abanyamerika ngo baraza ngo bakiga kuri iryo shuri, bariga n'abanyamerika. Nibaza ko kuno mwanya yego ari n'ipose yakoze Byenava ifise amashurwe. Yego amashurwe yaravuze iki muri Sendezi wa Semavumba? Agana amashurwe twakirije umuvugabutumwa n'iteka natewe, sibyo, si hajya gusa. Urazi ko twema twajanye no kwakira n'abakomeye batandukanye. Rero novuga neza yuko hariho ibihe bigera Imana igakura umuntu ahantu ikagomba kumugeza ahandi. Nambura musi Semavumba ari jewe natwaye ishurwe ryakoreshwe mu kwakira umuvugabutumwa mpuzamakungu. Navugira ubutumwa ngaha gusa mu Burundi, ni umu-evangeliste wo ku isi nzima, si n'umukenya, uyu ni uw'isi ubu, kubera ubutumwa yaramaze kwagura imbibe, yaramaze kugurura. Ijambo ry'Imana riravuga yuko bazovuga ubutumwa guhera Yudaya gushika no ku mpera y'isi. Uyu yaramaze kuva Yudaya ageze ku mpera, isi yose barayizunguruka. Ntiyabaye gusa umuyuda, ahubwo ubu ni uw'isi, kubera yakiriye Yesu. Ubu rero uwo Yesu afise niwe agenda transmit ijambo ryiwe. Yesu yagenda akiza abantu, Yesu yagenda akiza abagwayi, Yesu yagenda ahembura abashonje, Yesu yagenda ahumura impumyi. Ubwo bubasha rero Yesu arabo yabushizemwo. Naba rero n'aba evangeliste, naba rero baza bafata ico bahawe bagenda bagisangiza abandi. Ni impano. Rero nkanje wajya amashurwe nari mfise, ryari iteka rikomeye kuba ari je nagenda yatwaye. Urumva neza yuko na jewe hari ikintu Imana ibiri kirandemamo. Yesu yaza mu gisagara ntibuka izina neza. Yego. Yaraje arababamwo. Yego. Baza kubona ko ari Jesus kukuri kwa umwana w'Imana. Yitavye Imana kumbura kanasuka. Yego. Bamwe baratangara ati kumbe ari umwana w'Imana. Kuvuga ko n'uyu hari abantu bariko baramukinga. Kumbure ashobora kuba ari ikintu gikomeye mu Burundi. Bazoza ku birotumba basanga ati ko wa muntu yatumwe n'Imana. Uko bigenda kose umuntu akomeye uramubona. Wowe twari kumwe kuri aeroport tujya kumutegera. Wowe nyene warabonye yuko atari umuntu asanzwe aje, sivyo? Abantu baze bemera, baze bemanga ku isi, abantu badasanzwe babaho. Muri abo badasanzwe niyo umuvugabutumwa arimwo, sivyo? Rero novuga neza yuko rero iri ni iteka ku Burundi kwa dushobora kwakira umuntu azanye ijambo rihezagira, sivyo? Uyu aje yazanye ijambo ryo guhezagira, aje azanye ijambo ry'umugisha. Rero Yesu kijya gihe yabura nk'abasimbizi bamushingira intare, warayaze n'abavyeyi ngaha bazi ububasha yahawe uno muvugabutumwa. Hari abavyeyi baje ngaha, mwarayaze ngaha nyene kuri ETS, bari bamaze indwi bamurindiriye ngaha kugira baze kwakira ayo mavuta. Novuga neza rero yuko abatemera babaho, kubera Imana yaremanye umuntu amahitamwo. Na muntu bigera bategeka kwemera iby'ubutemera. Mugabo habayemwo no gushingirwa intare. Ufise ikibazo cy'ubugwayi, ufise imyako, nka jewe nta mpamvu nimwe itatuma nza ngaha. Nawe urabizi, urazi imyako mitemo bangonga, naje koga imyako. Sinja ku mashuha. Ndizera neza yuko ijambo ryonyene naturiweko ndaryakiriye imyako iromoka. Urabyibuka brasi? Abansi banyifuriza bibi ndabasabira umugisha.
hari igihe usanga nk'umuntu afise ibibazo bwite, afise ibibazo by'ubukene, afise ibibazo runaka, akuvume ngo yokwanga. Nawe ubutaje ngaha ndakwaturira umugisha kugira unyiyumvire neza. Ari mpamvu rero ndarashimira cyane uno mukozi w'Imana, burya ari umupasiteri yitwa Amasezerano, yagizemo uruhara runiniya cyane kugira uno mukozi w'Imana ashobore kuza ngaha. Ndamushimira cyane kuri icyo. Turakeneye abarundi mwe nabo bamwe bagira umutima mwe n'uwo, bamenye icyo Burundi bukeneye. Uno musa abarundi barakeneye kubohoka, none n'abakeneye kubohoka bakeneye kubohorwa nande? Ninde afise ingabire yo kubohora abantu? Sivyo bro? Iyo ugwaye igitigu uraja ku muganga avura ibitigu. Iyo ugwaye wavunitse uraja ku baganga bavura iby'amagufa, bamenya bafise ubwo bumenyi, bafise niyo ngabire. No mu kuvura bamwe ingabire, hari umuganga agukozeho gusa akurambitse ko ibiganza gutya, ucugira icyizere yuko ugombukire bivaye n'ingabire y'ubuvuzi afise. Sivyo? N'aba rero aba bavura imitima babohora impwemu zugaye. Hariho abapasiteri abarundi bo ngaha bamenya ati abarundi bakeneye iki. Niwe bukeneye kubohorwa mu mutima mu mwemu, ngo hame ngo ugende ngo ucugenda mu gipolisi, urabyumva? Cyangwa ngo ugende kwa muganga, ugende ku mudogiteri. Ibyo mu mwemu bimenye bakorana n'imwemu. Niyo mpamvu rero nka twebwe dutahura neza yuko haba hariho ivyugawe mu isi y'imwemu. Dushimira cyane abarundi nk'aba bapasiteri Amasezerano bagerageza kuturondera abantu baza kutubohora. Bavuga ati simbiza ashobora kuba yimenyeye akamenyero. Yego. Kubera ko umusoro imodoka ya mbere yari umukozi w'Imana Albert. Yaguhaye imodoka yawe nayo iri muri garage. Naramutelefone Prophet Albert anyaturira yuko ndi mukuronka imodoka electrique. Sibura ko mubyakuzanya abiri. Jewe umukozi w'Imana amaze kunyaturira ndagerageza kuranforsa. Aha naje gukomeza icyifuzo cya Prophet Albert. Prophet Albert yaturiye imodoka electrique. Aha rero naje kuyikomeza, ndizera neza ko nyuma y'iki gikorane nzoshinga intahe. Haleluya. Amen. Yes, nibaza ko imwe mu nkuru iri kuratambuka kuri social media. Yego. Bavuze ko Chevard tegezwa kumuzana ngahagakiza. Araza. Abantu bari kubesha ngo arafu ariko ariruka ko bavera mu himbare ngo kubera yakoze iganira avuga ko bavera mu himbare ari maraya. Yego. Ariko amakuru narose ariko ararondera bari ipolisi kugira afungwe. Nta muntu arondera umuntu muri weekend kwanza nibaho. Oya sivyo. Koko Chevard aza kugaragara hano. Chevard aza kuza gusenga. Chevard araza, uraza kumubona ngaha aje nawe ne kubohoka. Afise imwemu yo gutukana, afise imwemu yo kuvuga ibijambo bibishe, amajambo ataryohera ugutwi kw'abantu. Nawene rero araza kuza ngaha nawene imwemu yiwe yoroherwa. Yego. Cyari umudayimoni amuri. Ya dayimoni igomba gufungwa ikamba. Araza kubohoka nawene. Sawa kwaza ngabo. Abohoke. Yaraboshwe. Yego. Cyangwa niwe yiboshe. Araboshe. Umuntu yamuboshe. Ni mwisi imwemu. Kubera bijya avuga aba ari wenyene. Hari imwemu imurungika kubivuga. Rero niyo mpamvu no munsi novuga yuko ubu tugiye kuba bashasha. Kandi murabona neza yuko ubu turi mu gatondo haracyari kare. Iki kiyago sinzi amasaho gishirirako. Murabona ko haracyari kare tutashari havamidi. Nejo ku munsi w'Imana bizoba ari ukunyene. Abarundi rero tuze twakira amavuta, twakira ino ngabire twahawe, hama ndazi neza yuko ibintu bizogenda neza. Wabisi maraya, wabisi muregwa ati uyu musigaye mwamamaza ibitera mu Imana. Twe nitwamamaza. Igihe usanga muhira uje kunkoresha ikiganiro, uje kumapore ku bibazo nahuye navyo, naravuze mw'Imana. Ndi umuntu nizera cyane yuko Imana ifise ububasha ko niwe yaturemye. Nizera cyane yuko hari abantu bafise ingabire. Burya hari abantu bagenda ku bapfumu
nuko baba bizeye ingufu iri mu ijambo ry'umupfumu. Kugira haba impwemu yera harabaho n'imwemu itera. Abarundi kera nibo bari bazi yuko habaho imana nziza n'imana mbi, kandi zose barazisaba. Imana mbi urayisaba urupfu, ukayisaba ibindi bibi. Imana nziza ukayisaba imvura mu gihe uba waremye, ukayisaba umugisha, ukayisaba uruvyaro, sibyo? Kandi izo mana zose zigira abazikugezaho, sibyo? Uyu weka arapurishinga ngaha, apurishinga mu izina rya Kristo, apurishinga muri mwemu yera, sibyo? Novuga neza rero kwakira mwemu yera, sibyo? Nawe bisaniye na promotion, ahubwo biraryoshe. Abantu nk'abatwebwe bafata nk'inama zazimiye, ariko turiko turashinga intahe ya Kristo. Ni ibintu byiza cyane, ubu ni ububasha bukomeye. Ubu mfisemo uruhara kuri abo bantu bakwibaza yuko uri mu nama zazimiye. Ni uburenganzira bwabo gucira imanza abantu. Nta muntu yabuze umuntu gucira imanza mugenzi we, kuko n'amahitamo yiwe. Rimwe nakubwira yuko Imana mu kuturema yaduhaye amahitamo. Uhitamo gucira imanza bawe, abagenzi bawe n'abo utazi, ubwo ni uburenganzira bwawe. Niyo mpamvu rero uko bamfata ndiko ndamamaza ijambo mwemu yera, ndamamaza ibyiza nk'ibi. Icyiza nibaza mbona yuko abantu bofata iri jambo mba ndiko ndavuga ubu, kuko izi ni nkomezi. Namba ntahora ndabivuga uno munsi nkavyatura, ahubwo nico kintu abantu bokorera ko cyane gusumba. Ego ucavuza ko bakozi b'Imana biciye ku izina Chimamanda, cyane ko agerageza kugira ibinyoma kugira abandanye gucavuza abakozi b'Imana. Message kuri uyo musaza cyane n'iki uza gukora kuri uno munsi, kuko numva uri korasengera bamwe mu bantu bazimiye cyangwa zimwe mu nama zazimiye. Je nibaza yuko Chimamanda yabavuga yuko kwanza ibinyoma vye biriko biragaragara, nawe urazi ko abigaragaje igihe abeshera Alvera urishikira no kuri hotel usanga ivyo yavuze ko ari ibinyoma. Uno munsi abari kubakurikiranira ku mbuga baze kugenda kuri YouTube ya New Life cyangwa bandike Pastor Ezekiel, ibitangaza nivyo baza kubonera ngaha. Murabona hagi hari amahema, haraza kubera ibitangaza, hari biza gukorerwa ngaha, sibyo? Ni ibintu biba direct, ni ibintu biza kuba imbona nkubone, ni ibintu atari montage, ni ibintu biba live. Rero ndizera neza yuko uno munsi Imana iza kwigaragaza. Ibinyoma bya Chimamanda uno munsi Imana iraza kumumara amazi, kubera abaza kumuguruka baza kumuguruka izuba riva, abaza guhumuka baza guhumuka izuba riva, abaza gukira baza gukira izuba riva. Ari mpamvu mpamagara abantu bafise ababo bafise ibibazo bashobore kubazana umukozi w'Imana abatereke kwibiganza. Murakoze kabisa. Nuko message dusozera Abarundi muri rusange. Abarundi bakira ijambo, bagegereza umutima, bugurura umutima, kuko burya na Yesu mu gukiza abantu yababwira tukwizera kwe kuragukijije. Peu importe ahantu iri jambo baza kuryakirira, bugurura umutima kugira bakira gakiza. Umutima bawugurure kabisa kugira bakire. Ego nico no bahamagarira gusa. Ndagushimira Sylvestre. Naye ndagushimiye cyane. Turakuramukije Pasteur Masezerano, mumeze neza? Sandara mukije cyane. Iri Star TV turi mu gikorwa cyane cyo guhamagarira abarundi na cyane muri rusangi kugira bamwe baze kubohoka. Harimo inama zazimiye kuno munsi zishobora kuzimururwa cyane zikizumurazo zo muri rusangi. Namusakuzi ba Star TV kumure tukwazi ibibazo bibiri cyane bitatu hama tubandanye umurimo watuzanye. Naramukije cyane, tubashimira Imana cyane kuba mwajana kugira ngo mushigikire kino gikorwa ciza, igikorwa tuvuga ko ari igikorwa c'Imana cyo kuzana abantu benshi kugira ngo bumve ubutumwa
ubutumwa bwiza bw'umwami Yesu Kristo maze bamwizere babone gukira no gutabarwa kabisa. Iki ni igikorwa kidasanzwe. Impamvu kidasanzwe ni iyi, ni ku nshuro ya mbere umukozi w'Imana cyangwa evangelist Ezekiel kuva mu gihugu cya Kenya ashoboye kuboneka hano mu gihugu cy'u Burundi, na cyane ko bitaba byoroshe ko ashobora kuza mu gihugu cy'iwanyu. Waje guhurira hehe n'uno mukozi w'Imana? Byagenze gute kumbure kugira ushobore kumufata, ushobore gukunda, ashobore kutuzana amavuta kumbure mu gihugu cyiza cy'u Burundi? Burya buri muntu wese ahuzwa n'uwundi, undi agahuzwa n'uwundi biciye ku bagenzi cyangwa abamukurikirana bari hano mu gihugu. Twarahujwe nawe, birashoboka ko dushobora kwakira ubutumwa bwiza, kwakira umukozi w'Imana ashoboye kuza muri iki gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi. Yego, ntiwashoboye kurondera buri kimwe cyose, ndavuga zaba impushya, buri kimwe cyose cyateguwe muri bino bikorwa washyizemwo uruhara runini rukomeye cyane. Bivuze iki ku muryango wawe ndetse nawe usanzwe urongoye kuri Eglise? kimwe novuga nuko iki gikorwa ni igikorwa kidasanzwe, ariko kandi burya jewe ndi umuntu yizera ko ubuntu bw'Imana bubaho kandi ubuntu bw'Imana bukora. Uriko uraraba ubushobozi buri muri iki gikorwa, uriko uraraba inkomezi, uriko uraraba ibiriko birakora kugira ngo igikorwa gishoboke, byasaba inkomezi nyinshi cyane. Rero kugira ngo Imana ubwo buntu butumbereze kuri wowe, nuko bariho ubuntu bw'Imana bwakoze ibyo bintu. Rero turizera ko si inkomezi cyangwa ububasha, ariko turizera ko ari ubuntu bw'Imana bwabikoze, kandi ubuntu bw'Imana bwakoze bino bushobora no gukora ibirenge bino turiko turabona uyu munsi. Abakozi b'Imana murakunze kwitwa aba Freemason cyane muba mukoresha ibifyisi. Hari icyo beza bikica mu kwizera kwanyu cyane akazi karakomeza gakorwa mwatumwe n'Imana? Ibi ntibitanguye kino gihe, n'igihe cya Yesu baramwita amazina, ariko amazina yose bamwita ntiyamubuza ko abandanya gukiza abarwayi, ntiyamubuza ko abandanya gutabara, ntiyamubuza ko abandanya kubohora. Ariko kandi icyo tugomba gutahura, burya nta giti kitamye giterwa amabuye. Iyo hatanguye kubaho intambara ni ikimenyetso cy'ukuri ku gikorwa, kandi iyo atagikorwa ufise nta jambo na rimwe rishobora guherekeza icyo gikorwa gihari. Ariko kandi ndagomba kuvuga ko burya igiti kiriko kiramurwa hari icyamurwa neza, ariko hariho n'igiterwa amabuye. Rero muri iki gihe umwe wese arafise isobanuro ashobora kubiha, ariko buri sobanuro yose igomba kudasamaza urusha igikorwa. Ndagomba kuvuga iki kintu, ntitwatumwe n'abantu, ntitwatumwe n'umuntu n'umwe, twatumwe n'Imana. Nico gituma igihe cyose turiko turakora, buri muntu wese afise isobanuro ashobora kubiha, buri muntu wese afise uko ashobora kwisobanura, kandi nta ngorane musanzwe bifatanya no gutahura kwiwe. Ariko ikintu gikomeye dutahura ni iki kintu, ni uko uwatanguje igikorwa muri twebwe ni umwami Yesu, niwe agikomeza kandi niwe azogishozera. Ndagomba kubivuga ko ntituzigera duhagarika kumuvuga, ntituzigera duhaguruka kumukorera, kuko ibyo yakoze bisumba amajambo twokumva ku bantu. Iruhande yo kwakira amavuta biciye mu buryo bw'imwemu, mbega hoba hariho iyindi nyungu ku Barundi, na cyane cyane bivanye n'iriya kigwa ry'uno mukozi w'Imana? Musanze igikorwa kiriko kirakoreka, hari amakungu menshi abariko arabakurikirana ku mbuga ngurukanabumenyi. Hari abantu benshi bariko baragerageza kuvuga iki gihugu bakivuga mu bundi buryo butandukanye, ariko kuza k'umukozi w'Imana kandi agashobora gukorera muri iki gihugu atankomanzi, atakibazo na kimwe, birafise isobanuro nini no kugira ngo aya makuru ashobore gushika kure abantu babone ko mu Burundi izina ry'umwami Yesu riravugwa, kandi abantu barashobora kwitegereza bagakorera umwami atangorane. Reka ndabashimire, nimba hari icyo mwongera ko sinzi. Uyu ni umunsi wa mbere, nibaza ko umunsi wa kabiri ari ku munsi w'ejo. Uyu ni umunsi wa mbere w'igikorane, turabandanya kandi turashima Imana ukuntu iriko irakora ibidasanzwe, twongera kandi kubahamagara mutumira abandi benshi batandukanye kugira ngo bitabe kino gikorane tubane. Izina ni Pastor Masezerano, arongoye nawo Center Worship Temple. Murakoze cyane. Bimwe mu bikorwa nyamukuru biza gukoreka muri ino minsi ibiri, kumbure umuntu ariko aradukurikirana cyane yarazi kino kiganiro avuga ati bimwe mu bikorwa nyamukuru biza kuba, kino kintu ndagikeneye, usa n'ubitubwira mu bantu baza gushika hano muri kino kibanza. Ibikorwa bidasanzwe bihari, icya mbere hariho gusenga. Turiko turasenga mu buryo budasanzwe, kandi gusenga gukingura ijuru, gusenga kumara imibabaro, gusenga kurabohora, gusenga kuratabara, gusenga kurakiza. Rero turafise umwanya wo gusenga, turafise umwanya wo kumva ijambo ry'Imana, turafise n'umwanya wo gusengera abagwaye, abafise ibibazo bitandukanye, kugira ngo umwami Yesu
akugirire neza. Ahari umwami Yesu hagendana n'ibitangaza, hagendana no gukira, hagendana no kubohoka. Niba ahura atabitangaza bihari bisobanura ko Yesu atari, ariko aho Yesu ari ibitangaza n'ingombwa bikoreke mu izina rya Yesu. Murakoze cyane. Murakoze.